Hello, murakomeye bakunzi ba Kurema TV. Umunsi n'undi munsi twagerageje kuzana za suje zacu cya bya biganiro twama twagiraniye muri cya kiganiro cyacu nyene Girl Talk. Girl Talk ni kiganiro cyaba mama cyangwa abakobwa cyangwa abadame ko mushaka kose muvuge tugerageza kuganira kuri ya masuje amwe ari abantu benshi badakunda kuganira ko canke abantu benshi badakunda kuvuga ko ahari. So uri kwararimisha ikiganiro ni jewe Samantha Elias, hama nkaba nkuko bisanzwe ndimero bagenzi banje baje kumfasha kwanima iki kiganiro. Haba ndi kumwe na Ornella hamwe na Ange. So nashaka ndabakaribisha. Okay, so uno munsi twashimye kuganira kuri sujet yerekeye ishari. Ishari kubatari ko baragitahura mu Kifaransa c'est ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie ni iki canke ishari ni iki? Ishari ni ya sentiment yo kumva yuko ikintu umuntu afise nawe gikeneye alors que udashaka kukironka ukaca umushavurira cyangwa ukamubona nabi kubera ingabirano canke itunga canke ikintu Imana yamuhaye. Ahanini iyo shari dukunda kuyibona kenshi iri ku bakobwa. Abahungu bon même si bashaka kuba babifise canke bashaka kuba bashikira kenshi abahungu ntibakunda kugira ishari nka twebwe abakobwa. Bon ngire ko ndabakira hama ndabavita gusharinga cyane kuvuga ikintu wamuzi kuri iyo shari alafu tuanze kipindi. Twende ntangure mbashushe parce que jalousie bon ni byiza ko ije muri ntuze y'abakobwa muri émission dédiée aux filles et aux femmes. Rero jalousie abantu benshi barekana ce sont les femmes kandi usanga jalousie yigiriye umukobwa mugenzi wawe usanga yigiriye mugenzi wawe donc abakobwa nitwe dukunda kwerekana jalousie cyane. So ni Ornella ndabaramukije nibaza yuko biza mu gico bafashe murakoze cyane amananje ni Ange icyo navuga ikiganiro mvuye mu murabi tubaza ibintu byiza cyane. Ujya munsi twavuze ku isako ndazi ko abantu benshi babyishimiye. Uyu munsi twaje ku ishari. Ishari je numva n'abantu usanga ari nk'umuntu ushaka kukugira ishari sote ukuntu usa cyane ukuntu ubayeho cyane ukuntu nyine babona umenga wambara babona uko umenga umeze neza agaca kugira ishari akifuza yuko nawe yoba nkawe ntibikunda kuko uko jewe nsa siko ushaka gusa ko nambara siko ushaka kwambara. Rero abantu cyane cyane bakunda kugira ishari ni abakobwa n'ibyo n'abamere nibo abagabo ni bake uzosanga bafise ishari y'ibyo bintu kubera abagabo ntibagira irari sibyo kuko ntibaraba nk'ikintu undi yambaye acavuga nandi ndashaka kugurira mugabo aba mama urashaka kuba ufise impuzu zibiri undi afise 10 mwaye ni munganye niko ni kuvuga abadamu canke abakobwa niyo bakunda kugira ibintu by'ishari baca usanga umenga exemple je ndafise nk'impuzu zibiri sivyo ni mwaye fise wewe urafise nk'impuzu 10 nawe ni mwaye ufise mugabo je impuzu zibiri sinumva kumenga ndanyuzwe n'ivyo ufise turashaka kugira ishari tyo nanje ndashaka kugira impuzu nk'izawe canke ndashaka kongereza impuzu. Urumva abakobwa cyane se niyo bakunda kugira ibintu by'ishari ugasanga namba afise ikirato ciza urabonye uwundi mukobwa canke udamu arambaye ikirato ciza ewe ntunyuzwe n'ico wambaye uca usanga wewe naje gukirinda gishaka. Ishari iratuma ukora ikintu kibi. Ishari iratuma wiba yego ishari dotuma wica ishari n'ikintu kibi cyane. Justement ishari nkuko waruje uvuga ngo ishari irashaka gutuma umuntu yiba sase kubera abantu kwanza ikintu ca mbere gitunganya capacité financière ntidukora ibintu bimwe
nitwiza amashure amwe donc nituva mu miryango imeze cyo kimwe kandi nk'abagore ntibarongoye n'abagabo bameze cyo kimwe urumva turafise ibintu byinshi bitandukanye. Bon, exemple ni nk'intoki, tu vois intoki ntizingana zose, hariho ndende hariho na ngufi. Hama rero abantu tugerageze kureka ishari kuko yavuze ngo umuntu ishari ashaka gutuma wiba. Exemple twaba twabonye kenshi nk'ubu wiba ibyo mu makartier, sinzi ko mwemwe muri mu makartier mushobora kuba mubamo hariho abantu bamwe badandaza mugabo adandaza akoresha ukwizera. Hari abamama usanga baza za Kenya, za Tanzania, mu Uganda cyangwa za Dubai hama ukariha ikintu par tranche. Je ndashaka kugenda je nakoze idiri nagiye ku kazi bamembye kandi mo yageze barampaye ibihumbi 100. Kacavuga ati none ibihumbi 100 cyane ndabikoresha iki? Kashagenda ahantu nkagura amakanzu ya 25 cyangwa 30,000, amakanzu 3, amakanzu ngene meza. Hama wowe ntukora mugabo wabonye bijya bintu ufise uravuga ati bijya bintu ndabishaka. Ucugira iki? Uragiye kuri ba bantu bamwe bagira amatranshe. Kajoga jewe nshaka ideni nshaka nzokuriha gutya akaca guhati uzoriha mu kiye kinara gutya tora ukashugenda ugatwara uragiye kwambara. Ntiwambaye impuzu ni kubereye abantu babwiye ko waberewe ntiwiyumvise kuryohewe hageze rero kuriha mukaca mutakura ku wa kwegana n'abajya abantu. Impuzu zanje ziri hehe ndiha. Donc mukaca mubwira ishari mes chers rirasambura ntiryubaka mugabo sama ishari umuntu gushaka kugira kuberwa nkanaka sinabaza ko umuntu yofata nk'ishari kandi n'ikindi kintu nera urashaka ko wambaye impuzu bize gutyo je iyo mpuzu nayikunze mugabo tumenye yuko idagenda kumbera nkuko kubereye. Ego ndabyumva none uyishaka arashaka kuba atakonsidere amaze kudimba timbesha ndafise amahera yo kugura ico kintu kubera jewe mfise donc mfise umubiri uza kuberwa n'ijya mpuzu none rindira kwanza mbo urumva ugasanga donc ivyo bintu byose ntabikonsidere mugabo kuba washimye ukuntu nakabere ukumva ushaka kuberwa nkawe cyangwa afise amahera nimeze ukumva woyagura nawe ni je sinaza ko ari ibintu bibi. Par contre jewe jalousie ukuntu ndayibona sana ni igihe mbonye Diana mukarorero sibyo wasukishije neza ibisuko bizimbye je nashobora kwa borda sibyo yokiye nkabibona nyene ko aberewe yapendeje ngaca mbabara ukuntu je nashobora kubishikira ngaca ndondera bya bidori ko ravuga uko usanga ushatse gukora amakosa ukashaka kurondera amahera hasi no hejuru ukora ivyo bintu. Donc je jalousie ndayibona donc kwari ikintu gishobora kuja muri way yo kubabara bwa mbere ukababara kubera ko ico kintu udashaka kukironka kintu cyo umuntu wundi udashaka kukironka hamukaca wifuza gukora ukacuronda gukora amakosa gushike cyane je niko ndabibona. Ufite wowe uko kuntu uko wakivuze nuko nakivuze byumwe sinzi kutariko urabibona gute mugabo wagiye kunganya mwe niko ndavuga umvirize kubera nakubwiye ni wewe urabonye jewe ndakora ndahembwa nasangura amahera ndagiye gutora ya mpuzu siko hama wewe ntuzahana uzokura ya mpuzu wowe ati jemfe gusa kwambara uragiye kwikopesha. Dufate rero bisuko byawe ariko uravuga hari ibisuko usanga basukira za 100,000 50,000 80,000 cyangwa amaplante ya $100 uwo bigenda bigenda bitanu kwa rero meshi za 2,000 za 20,000 n'ushaka kugenda bisa. So wowe urayibona ikijya kintu urabizi yuko c'est hors de ta portée ni kintu udashobora muga tu te force negereza kugikora kubera nabonye naka yakikoze. Niyo jalousie tuko turavuga urashaka kutaki manifesta kwereka abantu yuko wababaye kubera kijya kintu mugabo le fait yuko ushaka kijya kintu gukora hasi no hejuru kijya kintu kime iyo ni jalousie kandi urababara umutima ukumva umenye uri stressé ukumva umenye urabuza amahoro kubera kijya kintu kanaka afise. Genda ruza amahera ndaguze porte wewe ntari kintu ushaka kugira gushaka porte kubera iki tuzoze dushaka ikintu dushobora gushima ibintu simaka nawe ukironke kandi kubabarira donc kubabazwa
n'ingabirano mugenza wa fisi nico ikindi kintu na nindi shari ishari kajyana kakibazaho kazi kuvuga kurusha abandi ujya nawe yibaza yuko azi kuririmba kurusha abandi ujya nawe yibaza ko azi guteka kurusha abandi ujya nawe azi kugira donc ugasanga urababara none agire Imana yakimuhaye yakoze ko rero ko ashobora guteka neza abantu bakaryoherwa n'ibintu yatetse ari mu makosa rero Imana yakimuhaye jalousie vraiment baza ko ari ndakubwire namwe ndaraba kuri Google donc ukuntu baba badefinisa jalousie irashobora kwica umuntu yego ugapfa sivyo urashobora gupfa muri weya kandi rero niyumvire urapfa mu ukagira depression ukiyumvira kubera iki je nabifise ko iki je nameze ko utangura kwikengera ugapfa muri wewe ukagira iki kubera iki ko washatse nurwa nuhazwa n'ibyo ufise mu giswahili bwa kurizika hauriziki n'ikintu wowe ufise tu n'es pas satisfait n'ikintu wowe ufise so kubona ngo ingabire ya mugenzi wawe amatelefone uraswe yamasohoka kimiri imisi yose je mfise iPhone 13 uyafise 13 ofise 12 hamara HTC bon cyangwa dufise Tecno 16 cyangwa soit ufise telefone kajya ga telefone ikintu ijya iPhone iri kiragukorera nujya muntu nawe ufise aga Tecno shaka itere cyangwa utumarke zimwe cyangwa zasohoka tutazamazina urayifise siku telefone zose zikora kumwe urahamagara urataka message zirafotora siku urashaka kufisa ka telefone karika no tureke kwamvia ngo kubera nakagifise kubera ko bigezweho no akana ngo ngucanye nigiye no kijya kintu ushobora gukora kijya kintu ushaka kijya kintu wiyumvira basha shimico nyene kandi rero Drake ni nama nibaza ko abantu bagirisha eske ntibazi yuko igihe canje atari cyo gihe ciwe voilà mu kirundi bavuga ngo abagabo nibaronkera rimwe baba basema rero mu gihe Drake fise wowe utafise ugacungirira ishari eske uzobigira gute canke iryo shari rizokungiye uzokura iki mukungira jewe ishari ahubwo kugira ndabironke urashaka gukora ntubironke kwera Imana yakwandikiye ico kintu nagishatse ubu rero ndafise jalousie ico kintu nagishatse je vais bosser je vais travailler et on doit kwita kuitira ko ndugi misozi non en fait ashaka kubwira ikintu kimwe hariho jalousie rwo kubiri hariho jalousie iri positive na jalousie iri negative urabona jewe ndakora business yanje ishikanye ngaha et toi tu es jalouse hama tu fais kunzira nziza I need to work hard cyangwa gukora ningoga ashaka gushiramo effort nshaka kugira ibintu kubera nanje nshike haje yashitse iyo ni jalousie iri positive muga hari igihe jalousie tuko turavuga ngo naka tuvuye hasi nubwo yaboko mu muzu uguma wicaye ushaka kuguma donc ibintu bigushikire bigukorokere oya guys yohererwa n'ingabire ya mugenzi wawe biherera dutegerezwa kumerera nkawe binabijya fise je ndashaka gusuka nkuko uya abantu bakiruka samusu yasa cyangwa kwambara nka rero atari bora fise hamuragiye kwambara urashize hejuru azogufata gutabana ujya mu ntara komereza ava mu bantu nikomeye nyamenyero uramaze kuganira ugasanga umuntu ukabona yambaye kugatwenga ndakuri kiyazana ujya yiyumviriye guys ikiganiro cy'uno munsi twabwiye ko ishari cyerekeye ikintu bita ishari tugerageze gukontrola ama emotion yacu tugerageze donc ukora icumu nashaka donc tugerageze kumira ibikwiranye n'umuntu wacu ntugende gutamira ibintu bingana gutya ufise umuntu maze gutya cyane ntugende gutamira duko ufise umuntu munini nje tugerageze kumira ibintu bikwiye mu kanwa tureke kugira ishari tureke kugira ishari abantu turyohererwe ingabire za bagenzi bacu turyohererwe itunga z'abandi turyohererwe ibiki hama Imana izokwibuka bijya byashikiye uriya nawe bizogushikira kuri jewe rero ndabona yuko tutegerezwa kugabanya ishari genda jewe n'ijambo nze
yavuze ati urashobora gushaka gusana naka siko naka bijya barabikundiye mugabo uvyiganye ugashaka kumera nkawe bikagusubiza inyuma you guys birabaho sibyo birabaho ugasanga nk'ubu kandi baba bikoze kubera ishari wakoze ishari bati hajya rero yibazanga bijya si ibintu byatari reka ndakwereka cenge namaca nkopya utasubira mu bijya bari bagize hama ukaca usanga ndasubiye inyuma ya imaginary ifise nziza nibiki birapfuye bibaye udukwera iki ushaka kumera nk'abandi so guys ishari n'ukuri ce n'est point qualité si qualité na gato ni défaut ego ubikunze ukabuzi uko bigutoka cyangwa iki ni bon sino guys mwabuze abantu b'abanyeshari bari iruhande yanyu mwoba mubana nabo mu kibano murimo mwoba mwigana abanyeshuri mwoba mukorana akazi nimugerageze muri commentaire mutubwire ama challenge mwagiye murahura nayo ibintu mwagiye murabona nabyo ibintu byagiye birabashikira kubwishari hama next time tuzobazanira ikindi kiganiro gishasha gifise izindi sujet zishasha mu ntimwibagire kugira like ntimwibagire kugira subscribe ntimwibagire kudu following ntimwibagire gukora ibintu byose ni cya kiganiro cyanyu Girl Talk merci murakoze bye bye